Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kwibanda ku mutekano tukaza kubabwira ku makuru ari kuvugwa mu ishamba rya Kibira ndetse n'amakuru desheje gukura mu bategetsi bakomeye cyane begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari amakuru adahumuriza, akaba ari amakuru ateye ubwoba yerekana uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashotora igihugu cibanyi cy'u Rwanda, kandi benshi bakerekana ko ibi bintu byaba bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku butegetsi bwiwe, ndetse benshi mu Barundi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu gutwara igihugu cy'u Burundi byamaze kumuta ku w'amazi, ari gushaka icyatuma abarundi bagira icyo bahugirwaho amaze bakirengagiza ibibazo bitandukanye bamaze guterwa n'ubutegetsi bwiwe. Hari umutegetsi ukomeye cyane kandi uhambaye mu gihugu cy'u Burundi warwanye muri CNDD-FDD uhejeje gutangaza amajambo akomeye cyane, ndetse akaba agira inama abandi bajenerali barwananye muri CNDD-FDD ko bakwiye gufata umwanzuro ukomeye cyane bakikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho gukiza igihugu cy'u Burundi rwose yabagiye kucinjiza mu ntambara ikomeye cyane. Abategetsi b'u Burundi bariko barategura intambara ikomeye cyane bafatikanije n'imitwe yitwaje ibigwanisho imaze igihe kinini irwanya leta y'u Rwanda guhera mu mwaka w'1994, aho abari bamaze gukora ihonyabwoko bahungiye mu mashamba ya Kongo. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi bakaba bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda babifashijwemo na Perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na mugenzi we w'igihugu cya Kongo. Byose nyine nibyo mugiye gukurikira mu idonido ry'amakuru, tukaza no kugaruka ku biriko birabera mu Kibira ndetse n'amakuru mashasha ahejeje kudushikira yemeza ko ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi babarizwa mu mutwe wa FDLR rwose baba barahuye n'ingorane ikomeye cyane, ndetse n'uyu munsi hakaba hari amakuru avuga ko byose byarangiye kandi ko ibintu byamaze kumenyekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arata igihugu mu manga ikomeye cyane. Benshi baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo guhemukira igihugu cy'u Burundi ku rugero rungana nk'uko amaze kubikora, none akaba yafashe inzira mbi cyane kandi inzira igomba guta igihugu cy'u Burundi mu manga, inzira rwose igayitse kandi iteye isoni, aho yiyemeje gukorana n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Amakuru dufise kandi yizewe ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abajejwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aregeranya abarwanyi ba FDLR ndetse n'abasoda b'u Burundi n'imbonerakure baba bararokotse igitero cyabereye mu Kibira, akaba ari kubegeranyiriza mu ntara zitaruye igihugu cy'u Rwanda, aho avuga ko agiye kubaha imyitozo ihambaye cyane kandi ikomeye. Iyo myitozo ikazarangira afashe umwanzuro wo kuba yatera u Rwanda canke yabihagarika. Gusa amakuru dufise ava mu bihangange bikomeye cyane harimwo umurwanyi ukomeye cyane warwanye muri CNDD-FDD ubu akaba afise ipeti rya generali, aremeza nyine ko byanga bikunda ibyo bihangange bitariko biramwemerera gukora iyo ntambara, kuko babona neza ko ari intambara yabije koreka igihugu cy'u Burundi, kandi bakabona ko ari intambara rwose Ndayishimiye adashobora gutsinda, narijya bamwagiriza ko we ntaco ashoboye, ahubwo ko nyabona ari ukuvuga amajambo ateye isoni kandi atagira ifatiro, amajambo akomeza guta igihugu mu manga ndetse n'umugambwe muri rusange. Ibintu byifashe gutya mu gihe ingabo z'u Burundi ziriko zirahonera muri Kongo, izindi zikaba ziriko ziricirwa mu Kibira, aho mu minsi iheze twababwiye operasiyo ihambaye cyane kandi ikomeye yakozwe n'ingabo zitaramenyekana gushika uyu munsi, ariko ikaba yarasize yishe abarwanyi ba FDLR ndetse n'imbonerakure n'abasirikare b'u Burundi batari bake, abandi bakaba barabaye inkomere, bakaba bariko baravurirwa mu gisagara ca Bujumbura,
abandi bakaba barasubijwe muri Kongo akaba ariho bari kuvurizwa. Gusa ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwashimye kuvuga ko ari inkuba yakubitiye abasoda b'u Burundi mu kibira, mu gihe no mu misozi ya Kongo naho inkuba itoroheye abasoda b'u Burundi. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko imigambi mibisha bafise rwose igomba guhagarara hakiri kare, kuko bitari ibyo barashobora kuhatakariza ibitari bikeya, kandi barashobora kuhatakariza abasoda batari bakeya. Benshi mu bajenerali bakomakomeye bariko barahanura Perezida Evariste Ndayishimiye ko yoheba iyo ntambara. Baramwibutsa igitero gikomeye cyane cyabaye mu ishamba rya Kibira. Iyo gitero kikaba cyarabaye ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2019, aho nawe yagerageje kwegeranya abarwanyi babarizwa mu mutwe wa FDL ndetse n'imbonerakure n'abasoda biwe kugira ngo batungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe babikora rwose, abarwanyi baturutse mu Rwanda bajejwe gucunga umutekano w'igihugu baragiye mu ishamba rya Kibira bica abasoda bose, abarwanyi bose, imbonerakure zose, atanumwe usigaye. Kuva icyo gihe kugeza igihe wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza ashengeye aviriye ku butegetsi, ashengeye kuva icyo gihe cyageze atarongera gutekereza kuba yakora ikosa na rimwe ryo kuba yakegeranya abarwanyi ngo bajye gutera igihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bajenerali baributsa ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye, bakamubwira ko rwose ibyo ari gukina nabyo atabizi, kandi bakamubwira ko rwose bizavamo azabifatisha yombi, kuko abajenerali nka bose ntibakeneye kwinjira mu ntambara, kuko bavuga ko byanze bikunze badashobora gutsinda igihugu cy'u Rwanda. Igihugu gifise ingabo zikomeye cyane zisanzwe zicungera umutekano ku isi hose, kandi kikaba ari n'igihugu rwose gifise ubushobozi bw'ibikoresho bihambaye. Akaba ariho bamwe n'abandi bavuga ko rwose ibi bintu Ndayishimiye ariko arakora rwose ari ukwita kuri songoye, kandi ko we nyabona azabigiramwo inyungu nyinshi, ariko yibwira ariko ko n'ibihombo bishobora kuzaba byinshi, kuko biraboneka neza ko aramutse atangije intambara ku gihugu cy'u Rwanda rwose bitamworohera, kuko nta gihe na gitoya yamara agitwaye igihugu cy'u Burundi. Abatari bake bakemeza ko rwose ibi bintu Ndayishimiye akwiye kubiheba bigishoboka, kandi ko ibi bintu ariko arakora ari amakosa akomeye cyane, amakosa ashobora kugeza igihugu cy'u Burundi ahantu habi cyane, kandi amakosa ateye ubwoba. Gusa amakuru adushikira y'umutekano aremeza neza ko ibintu bitoroshe na gatoya mu ishamba rya Kibira. Akaba ari amakuru yemeza ko kuva haba igitero gikomeye cyane kigahitana abarwanyi ba FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi n'imbonerakure, umutekano wongerejwe ku rugero rukomeye cyane, kandi bikaba binaboneka neza ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba, kuko abaturiye iryo shamba rya Kibira bariko baratanga amakuru adahumuriza kandi ateye ubwoba, aho bavuga ko ibiduga bya gisoda bitwaye imirambo y'abarwanyi biriko biragumya bitambuka mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Bakavuga ko rwose ibi bintu biteye ubwoba, kandi bakavuga ko batashobora kwemera Perezida Evariste Ndayishimiye agumya kumarira abana b'u Burundi ku macuniro, mu gihe biboneka neza ko n'intambara ariko ararwana rwose adashobora kuyitsinda, kandi bikaba biboneka neza ko ibintu bishobora gukomera mu mwanya uwo ari wo wose. Amakuru adushikira kandi yizewe aturuka mu nzego z'umutekano aremeza ko hari abarwanyi baba bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, gusa ntago baramenyekana, aho umutekano wahungabanye ku rugero rukomeye cyane ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda. Kandi amakuru adushikira akavuga ko ibintu byaba bigiye gukomera ku buryo bukomeye cyane, kuko nko mu ishamba rya Kibira hariko harumvikana amasase menshi ndetse n'imbunda ziremereye. Ibi byose nyine bikaba ari ikimenyetso cyerekana ko mu ishamba rya Kibira ndetse no mu gihugu cy'u Burundi hose nta mutekano uhari, kubera ibintu biteye ubwoba biriko birahabera, ndetse abaturiye ishamba rya Kibira batandukanye bakaba batanguye kuva mu mihana yabo bakajya mu bice bitegereye iryo shamba, kuko bavuga neza ko batizeye umutekano wabo, kandi bakavuga ko batizeye neza ko ibiri buze kuva mu iryo shamba bari buze kwifatisha yombi.
baravuga ko kuva ku munsi wa gatanu uheze amasasu yatangiye kumvikana mu ishyamba rya Kibira kugeza n'uyu munsi acyumvikana. Gusa ikibateye amakenga ni uko ingabo z'u Burundi zigumya zizijizwa muri iryo shamba rya Kibira ndetse n'imbonerakure, ariko bagategereza ko bagaruka bagaheba. Ibi byose nyine bikaba byatumye abatari bake begereye iryo shamba rya Kibira batatana, bakaba batanguye kujya mu bice bitandukanye kubera amasasi menshi ndetse n'urujya n'uruza rw'abasoda bariko baribonekeza muri ibyo bice byose nka Mabayi. Ho ibintu birakomeye cyane ku rugero rukomeye cyane, ku buryo abanyagihugu twabashije kuyaga bari muri Mabayi bavuga ko rwose batazi aho ibintu bigiye guherera, kandi ko batazi ko ibintu byaba bigiye koroha kubera ibintu bidasanzwe biriko biribonekeza muri ibyo bice. Murazi inama iherutse kuba hagati y'ibihangange bikomakomeye byarwanye muri CNDD-FDD byiganjemo abajenerali ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Iyo nama yari igamije gufatanya aba CNDD-FDD, ariko ikibabaje kandi giteye ubwoba ahubwo nyabuna aho kugira ngo ibafatanye ahubwo yagiye yabatandukanya, kuko abenshi muri bo ntibashaka ko hagira ibikorwa bya gisirikare Ndayishimiye agomeza gukora. Murazi ko mu byo bapfuye na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika harimwo icyo kibazo cy'amasezerano Uburundi bwagiranye na Kongo, ariko akaba ari amasezerano yabaye mu izina rya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Ibi byose nyine bikaza bishimangira ko mu gihugu cy'u Burundi ari umutekano muke cyane, kandi bikaza bishimangira ko abarundi rwose bakwiye kwiyubara, kuko umwanya uwo ari wose ibara rirashobora kugwa, kuko biraboneka ko injyane ziri mu gihugu hagati ndetse n'intambara Ndayishimiye ariko arashaka gusotora ku gihugu cy'u Rwanda byose bitaza kwijana, kandi ko ari ibintu byaba bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi gisanzwe kiri mu bibazo bitandukanye bijanye n'ubutunzi ndetse n'agateka kazina muntu, aho amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu yemeza ko nta hantu ku isi agateka kazina muntu kabangamiwe nko ku butaka bw'u Burundi. Murazi ukuntu bapfungira abantu ubusa, murazi igihe muganga Christophe Sahabu amaze apfungiwe ubusa, kandi bakaba barananiwe no kumuha uburenganzira arekuriwe n'amategeko bwo kwivuza, kugeza aho bamucomoramo serume bakamusubiza mu ibohero. Ibyababaje abatari bakeya, bigatuma imiryango itandukanye n'amashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazina muntu atangura gukora ibishoboka byose kugira ngo atabarize kandi avuge ku kibazo kiriko kiraba mu gihugu cy'u Burundi, aho biboneka neza ko byamaze kurenga urugero, kandi bikaba biboneka neza ko byamaze gufata indi ntera ikomeye cyane, kuko ibiriko biraba uyu munsi nta n'ikindi gihe byigeze bibaho. Gusa umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca aravuga ko atagomba kubyihanganira, kandi akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose agatabara igihugu n'umugambwe, aho avuga ko Ndayishimiye amaze guta igihugu mu manga, kandi akaba yemeza ko ibyo ariko arakora uyu munsi ashobora kuzabibazwa n'amategeko mu minsi iri imbere, kuko biraboneka neza ko igihugu yakigize nk'urugo rwiwe, aho asigaye afata ingingo atawe agishije inama, kandi ingingo zaba zigiye koreka igihugu cy'u Burundi. Kugeza uyu munsi benshi bakaba bemeza ko Uburundi bugeze ku mfiro kubera kubura abarongozi beza. Turabandanya kubatohoreza amakuru y'uko ibintu byifashe mu Burundi ndetse n'amakuru y'ibiriko birabera mu Kibira, byose nyine mukaba muri buzajya mubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, udushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.